Ndabaramukije cane bene data bakunze b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza no kuranirwa mu vyanyu no mu banyu n'ivyo ndabipfurije muteramanye na jewe Janvier Imana irambona nkunze kubana namwe muri kino kiganiro gifise intumbero yo gusangira namwe ijambo ryo mu gatondo ngo ritubere impamba y'umunsi mu bikorwa vyacu vya misi yose umuntu abagiye kwirigwamwo ndafise amajambo abonekana mu cete canke ikete canke ibaruwa Paulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto ni umurongo wa mbere wonyene wo mu gice c'indwi icete ca kabiri igice c'indwi umurongo wa mbere mu majambo yandikiwe ab'Ikorinto avuga ngo nuko bakundwa ko dufise ivyo vyasezeranywe twiyuhagire ubuhumane bwose bw'umubiri n'ubw'umutima kubabera tugushikishe kubaha Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo numva mu mutima mfise tumaze gusoma kandi mwumva ko atari menshi cane nizera yuko umuntu yipfuje kuyafata ku mutwe ashobora kuyafata ku mutwe. Hanyuma tubonye ngaha ni Paulo ariko yandikira iri shengero ry'Ikorinto aribwira aya majambo bibonekana ko ari amajambo yakurikiye ivyasezeranywe yari yavuze mu gice ca gatandatu. Kumbure nawe ushatse kubimenya wo kurikirana neza ukaraba ivyo yagiye adondagura vyose abantu basezeranywe Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero mugabo ngaha ijambo nabonyemwo muri amajambo dusomya tubwiye ngo nuko bakundwa ko dufise ivyo vyasezeranywe twiyuhagire ubuhumane bwose bw'umubiri n'ubw'umutima kubabera tugushikishe kubaha Imana yacu nidutabara. Aha rero ijambo ngomba ko dukuramwo ryo tubera urufatiro rw'uno munsi ni ijambo ry'uko abafise ivyo basezeraniwe abafise amasezerano y'Imana bakwiye kwama biyuhagira bakwiye kwama biyeza bakwiye kwama novuga ngo boga mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo agasembwa canke irabaga iryo ryose ryoshobora kugomba ngo libigize kure y'Imana libure novuga ngo urufatiro. Imana yacu nidutabare. Kubera iki gusezeranirwa ni kimwe kuba umuntu afise isezerano yasezeraniwe n'Imana yaramubwiye ibi nibi uza wumva abantu benshi bavuga ngo mfise ibimenyetso birenga kimwe birenga bibiri birenga igihumbi binyemeza yuko Imana izongirira neza. Mfise amasezerano hariho ivyo Imana yambwiye ndi gusenga hariho ivyo Imana yambwiye ndi mu butayu mu bugaragwa hariya mw'ishamba muri ya masengesho umuntu agenda hariya novuga ngo ku musozi iyo oya mw'ishamba hariho ivyo yavuze turi mu migwi y'abasenze hariho ivyo yanyibwiriye. Ugasanga rero muri make mu vy'ukuri umuntu ari muri runo rugendo atokubwira yuko afise isezerano n'umwe kwijana, kandi ivyo ni vyiza kuko iki gitabo conyene Bibiliya yera dusoma kirimwo amasezerano menshi, kirimwo ivyasezeranywe vyinshi. Imana yadusezeraniye vyinshi bibonekana mu ijambo ryayo, kandi hari n'amasezerano novuga ngo umwe wese ashobora guhabwa ashobora kuba afise. Nawe uri kurakurikirana igitondo gishasha ushobora kuba ufise ku giti cawe novuga ngo ku gatumba kawe. Imana yacu nidutabara. Ariko mugabo ndiko ndasoma no majambo nasanze kuba umuntu afise isezerano ntibituma uyo muntu yoca dendebukirwa, ntibituma uwo muntu yoca novuga ngo ajya mu mukondorazosi akaguru akamanika mw'ikoma hariya ngo ndatsinze rurayi. Ariko aya majambo ikintu yabwiye umutima wanje arico ngomba kukubwira, yambwiye yuko abantu bose bafise ivyasezeranywe kandi ni vyinshi bakwiye rero ngo kwama biyuhagira ubuhumane bwose bw'umubiri n'ubw'umutima. Amarabaga n'agasembwa ibyaha byo buryo butandukanye wohava usanga novuga ngo byabaciye mu ryahumye, ugasanga umuntu niko karafise amasezerano ariko mugabo yazubaye gatoya
kumbure ingeso mbi kanaka yamwinjiranye mu vyiyumviro, mu vyipfuzo, mu ndabo, mu ngendo, mu ngeso. Imana yacu nidutabare, ugasanga uyo muntu yagizente novuga ngo yagabanije umuvuduko yarariko. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo, umuntu wese afise amasezerano, nimba ufise amasezerano nawe uvuga ngo ndafise ivyo twavuganye n'Imana, ndafise ivyo Imana yasezeraniye, nzango no gutera intege, ndaguhimiriza, ndagukangurira, ndakubwira ngo ukwiye kugwana urugamba rwo gushishikara, kwiyuhagira, kwezwa no gutungana. Kuko nihaba ari ikintu cotuma amasezerano yawe atagushikako, utayashikamwo nawe utayaronka, ni icaha. Kuko icaha ni umwasi wa mbere atandukanye umuntu amukwiye ku Mana. Umwasi wa mbere umuntu afise mu migenderanire y'Imana n'umuntu ni icaha. Nico kimwigiza kure, kigashiraho igihome kininiya umuntu adashobora kurengana, adashobora kumena. Kandi ico gihome kibasha gutangira vya bindi vyose vyasezeranwe. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. None rero nano majambo tugomba rero dusozere mu kanya kaza. Urashobora kuba ufise amasezerano, urashobora kuba ufise ivyo wasezeraniwe n'Imana, ariko nagomba ngo wishire ku munzani w'iri jambo urabe neza, mbega muri ino misi uriko wiyuhagira gute, uriko wiyeza gute, uriko urwana gute intambara yo kwigiza kure icitwa icaha, uriko ugwana intambara gute yo guhindira hanze y'umutima wawe ikintu cose citwa ubuhumane bw'umutima n'ubw'umubiri. Imana yacu nidutabare. Iki kintu rero aho ugiye kwirigwa uciyumvire ko wishire ku munzane w'iri jambo urabe ngo mbega ni koko ko mfise ivyo nasezeraniwe, mbega jewe sinoba narazamaye, sinoba narazubaye, hakaba hariho ikintu camaze kunyigiza kure yavyo. Erega birashoboka yuko umuntu aguma yibaza ngo biracameze neza, narasezeraniwe, mfise amasezerano, Imana izoza kubishitsa, ye. Ariko mugabo hariho akantu kamaze kwigobeka hagati yiwe n'amasezerano yiwe, bikaba vyotuma uyu muntu amasezerano yiwe atamushikako. Ivyiza Imana yasezerano yabayikunda bitagira bitamushikako. Imana yacu nidutabara. None rero nano majambo iruhande ya masezerano yose ufise wasezeraniwe n'Imana, icoma ukiyumvira ukaraba neza yuko atakantu na gatoya koba kari hagati y'ayo masezerano na wewe ubwawe yafise gukabika gutandukanya nayo, kuko nako ni ubuhumane. Imana yacu nidutabare. Aba bantu babwiwe kwiyuhagira ubuhumane bwose bw'umutima n'ubw'umubiri si abantu badafise amasezerano, mu vyumve neza, si abantu ataco bazi mu vy'Imana, si abantu novuga ngo batari mu rugendo rw'iyobokamana, ahubwo tubona yuko ababwiwe aya majambo ari abafise amasezerano, abafise ivyo bavuganye n'Imana, abavuga ngo Imana yarambwiye, abavuga ngo ndafisikaye nanditsemwe amasezerano. Ndibuka mu bihe vyanje vy'ubwana narutse akantu kose mbwiwe n'Imana mu nzozi ca ndakandika, nimba ari umuhanuzi hanuye ikintu nkumva ari ikintu gihuye nanje nkaca nandika nkabika ikaye ndandika nduzuza. Imana yacu nidutabare. Rero ababwiwe aya majambo ni abafise amasezerano, si abantu badafise amasezerano. Abasabwa
kwihumanura, abasabwa kwiyuhagira ubuhumane bwose bw'umutima n'ubw'umubiri. mu nyumve neza, n'abantu bafise amasezerano. mu yandi majambo, bashobora kuba mu baririmbyi, bashobora kuba mu basenzi, bashobora kuba no mu bari kuvuga ngo abakozi b'Imana, abapasitora, ababishope, intumwa n'abandi bafise andi matitre. muri bajya naho nyine bashobora kubamwo, mugabo Imana iciye muri rino jambo bakaba ari bamwe mu bantu Imana isaba ngo mwiyuhagire ubuhumane bwose bw'umutima n'ubw'umubiri, kuko naho mufise ayo masezerano, naho mufise ivyasezeranwe, muravye nabi muzosanga mutabishikiriye, muzosanga mubihomvye. Imana yacu nidutabana. Nano majambo rero ndagomba ngo dusenge Imana, wisuzume urabe kuri mu mugwi w'abantu bayafise amasezerano, bafise ivyasezeranwe, kandi bashishikara kwezwa no gutunganya ingeso zabo, kugira ngo ntihabeho ubuhumane bw'umubiri cyangwa bw'umutima bwo hava butuma batazoronswa ivyo basezeraniwe n'Imana. N'abahigwe abantu bagwanura urugamba rwo gushishikara kwezwa no gutungana mu maso y'Imana, kuko abantu ivyo basezeraniwe bazobishikira, bizobashikako, bizobabako. ariko mugabo n'abahombe abantu batari muri uno mugwi basezeraniwe, babwiwe, bakiriye ubuhanuzi, baracakira baruzuza, ariko mugabo ntibashishikara kugwana runo rugamba rwo kwezwa no kwikura k'ubuhumane bwose bw'umubiri n'ubw'umutima. abo bantu n'abahombe, kuko ivyo babwiwe n'ivyo basezeraniwe ntibizobabako, kubera ko hariho bariyeri yitwa icaha, yitwa ubuhumane, iri hagati yabo n'amasezerano yabo, ituma itabashika ku mwami w'abami Yesu. Tugushimiye cyane ku bwana majambo twumvise. umuntu wese ayumvise akabasanze hariho ibintu bishobora kuba biramutandukanije n'amasezerano yiwe, akaba avuze ngo Mana